Muy buenas noches, Mwiriwe neza amables amigos y hermanos, bakundwa nshuti na bene data muri hano radioyentes, abakurikiranira ku y iradiyo televidentes. n'abarabira ku Es mbonesha para mí un kure privilegio kuri jewe muy n'ihigwe grande ridasanzwe estar con ustedes kubana en namwe esta ocasión muri kano kanya para compartir con kugira ngo ustedes nsangire unos namwe momentos umwanya alrededor del tema ku cigwa El misterio citwa del ibanga reino, ry'inganji millennial. y'imyaka igihumbi. para lo cual Ico gituma leemos dusome en el libro del Apocalipsis mu gitabo en el c'ivyeshure capítulo Yohana mu gice ca 20 y verso 4 murongo en wa adelante, kane donde nos ukabandanya ahatubwira dice, ngo y vi tronos mbona intebe z'ubwami sobre mbona ellos, abicara los kuri zo que recibieron bahabwa facultad de ubucamanza, y vi las almas de los decapitados kandi mbona por causa ubugingo del bw'abaciwe testimonio de amazosi Jesús babahora y por la gushingira palabra intaye de Yesu Dios, n'ijambo los cuales no ry'Imana, habían adorado a nibo la bestia batasenze ca ni a su gikoko imagen, canke igishushanyo caco, y que no recibieron kandi la ntibemeye marca en gushigwa sus frentes ikimenyetso ni en sus caco manos, mu ruhanga canke mu kiganza. y reinaron Babazima con Cristo bafatanya na Kristo 1000 kuganza años. imyaka Pero los igihumbi. otros muertos no volvieron Abapfuye a vivir bandi hasta ntibaba que se bazima cumplieron iyo myaka 1000 igihumbi años. itarashira. Esta es la Uko primera niko resurrección. kuzuka kwa mbere. Bienaventurado y Uri mu santo mugabane el que w'ukuzuka tiene kwa parte mbere en la arahiriwe primera kandi resurrección. nuwera. La segunda muerte Urupfu rwa no kabiri tiene potestad ntirugira sobre ububasha estos, ku bameze sino batyo, que serán ariko bazoba sacerdotes de Cristo, abaherezi b'Imana sino que na serán Kristo, sacerdotes de Dios ariko y de bazoba Cristo, abaherezi b'Imana y reinarán na Kristo, con kandi él bazofatanya 1000 nawe kuganza años. iyo myaka igihumbi. Esto es lo prometido Ibi para el ntivyasezeranywe glorioso reino milenial mu nganji y'ubwiza del y'imyaka Mesías. igihumbi Pueden tomar ya asiento si Mesiya. tienen la bondad, Murashobora amables gufata ivyicaro amigos byanyu bakundwa nshuti y hermanos na bene data presentes. muri hano. Nuestro tema es Icigwa cacu el ni misterio ibanga del reino ry'inganji milenial. y'imyaka igihumbi. Este reino milenial Iyi nganji y'imyaka igihumbi corresponde ihuye al séptimo milenio, n'ikimpumbi c'indwi, y para ese kandi glorioso reino milenial muri ino nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi niho el Mesías se Mesiya sentará niho azokwicara sobre el trono ku ntebe de y'ubwami David, ya Dawidi, como está prometido nk'uko aquí byasezeranywe hano en el libro de San mu Lucas, gitabo ca Luka capítulo mutagatifu 1, igice ca mbere versos murongo 1 en adelante, wa mbere ukabandanya, donde el aho arcángel umumarayika mukuru Gabriel le aparece a la Virgen Gaburiyeli María, yiyeretse capítulo inkumi verso Mariya 30 en igice ca mbere adelante, murongo wa dice, 30 ukabandanya haravuga entonces ngo el ángel le dijo, umumarayika María, aramubwira no ati temas, ntaje porque utinya has Mariya, hallado gracia kuko ugira delante de ubuntu Dios, n'Imana, y ahora concebirás umve en tu vientre uzosama inda y darás a ubyare luz un hijo, umuhungu, y llamarás kandi su nombre uzumwite Jesús. Yesu. Este será grande Azoba mukuru, y será llamado azokwitwa Hijo del umwana Altísimo. w'isumba Y el byose, Señor Dios kandi umwami le dará Imana el trono azomuha de intebe David, y'ubwami su padre, ya sekuruza y Dawidi, reinará sobre la casa de ahangame Jacob mu nzu ya para Yakobo siempre, ibihe y bidashira. su reino Ubwami bwiwe no tendrá fin. ntibuzogira iherezo. Aquí Aha está la promesa de hariho que isezerano el ry'uko Mesías se sentará Mesiya sobre el trono de David. ko azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kuko Le Dawidi fue hecha la promesa niwe yasezeraniwe de que iri no sezerano faltaría uno ry'uko que se hatazobura sentase ubu en su uzokwicara trono. ku ntebe yiwe Y ahora y'ubwami. el trono de David Rero ha intebe y'ubwami ya estado Dawidi yamye vacío igaragara por miles de años, ibimpumbi pero para el vy'imyaka, glorioso reino ariko mu milenial nganji y'ubwiza del y'imyaka Mesías, igihumbi ya Mesiya, el trono de David intebe y'ubwami ya estará Dawidi ocupado. izoba Y ifise umuntu ayicayeko, el Mesías kandi estará Mesiya sentado sobre el azoba trono yicaye ku ntebe y'ubwami de David, ya Dawidi, el cual es ari wari Cristo, Kristo, y el cual kandi encontramos que ni nació nawe en tubona Belén de ko Judea yavukiye i Betelehemu 2000 Yudaya años mu myaka atrás. ibihumbi bibiri iheze. Y ahora Rero veamos turabe cómo este reino ingene buno bwami es llamado bwitwa el reino ubwami que será restaurado buzogarugwa, y que kandi tendrá como trono bukazogira nk'intebe y'ubwami
de David. intebe y'ubwami ya Dawidi. Ese trono gobernará sobre el Iyi ntebe pueblo hebreo y'ubwami niyo izoganza ubwoko bw'Abaheburayo las naciones. hamwe n'ayandi mahanga yose, Porque el Mesías kuko gobernará Mesiya azoganza sobre el pueblo hebreo aganza ubwoko bw'Abaheburayo nk'umwana wa y Dawidi heredero al trono de David. n'umuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi, kandi Gobernará sobre azoganza todas las naciones aganza amahanga como hijo yose del hombre, nk'umwana w'umuntu, el cual ari nawe hereda aragwa el planeta Tierra con umubumbe todos w'isi sus hamwe habitantes y n'abawubako todo lo que bose contiene. ndetse n'ibintu byose biriko. Mu yandi majambo, El Mesías es Mesiya ni umwami, rey sobre el mundo. umwami aganza isi yose. Ahora vean ustedes cómo Rero mwumvirize ingene esta promesa de rino sezerano rya Kristo Mesiya ryo kwicara sobre el trono de ku David ntebe y'ubwami ya Dawidi viene desde la antigüedad, riza uhereye mu bihe bya kera, kuko iri sezerano ryasezeraniwe David, umwami Dawidi, el cual fue el octavo ari we hijo yari umwana de w'umunani Isaí, wa Isayi, y el cual fue ungido kandi ni nawe kandi por yasizwe Dios. asigwa n'Imana Esa posición ku bw'uwo mwanya, para Dios por medio del rey David asigwa n'Imana biciye mu mwami Dawidi, sobre el pueblo hebreo. kugira ngo Y así biciye mu mwami Dawidi Imana iganze ubwoko bw'Abaheburayo, nuko giheze kibe igihe cy'izahabu c'ubwami bw'Abaheburayo n'ihanga ry'Abaheburayo, como el bwaba reinado ubwami bwa Dawidi ndetse n'ubwami bwa los Salomo. cuales tipifican a Cristo Abo bashushanya Kristo mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi. y ahora Rero vean ustedes cómo esta mwumvirize es una ingene bendición uyu ari que umugisha está dentro de la uri primogenitura, imbere umugisha w'abana b'imfura, uri mu mugisha w'abana b'imfura. Nico gituma que umugisha Jacob tuvo uwo la Yakobo bendición de la primogenitura, yarose, umugisha w'abana b'imfura, ha traído mwitegereze el reino de Dios a la tierra por uwo medio mugisha wazanye ubwami bw'Imana ku isi de Jacob. biciye mu murongo wa Yakobo, Pasa a los patriarcas, kandi de los uva patriarcas kuri Yakobo pasa uja ku luego al bahungu rey David. biwe, uva ku bahungu biwe hanyuma wimukira ku mwami Dawidi, Vean ustedes, uva ku sigue mwami pasando Dawidi, hacia adelante mwitegereze ubandanya uja imbere a Jesucristo, kugeza ushitse kuri Yesu Kristo, y kandi Jesucristo Yesu Kristo es ni el rey umwami, que umwami tiene la herencia, afise iragi ry'umugisha w'abana por lo b'imfura. tanto, Kubw'ivyo hereda rero aragwa tanto el reino del pueblo hebreo, bwabo bwami bw'ubwoko bw'Abaheburayo, ubwami hamwe n'intebe y'ubwami ya como también Dawidi, el reino ndetse kandi de n'ubwami este mundo. bw'ino si. Por eso es que Ico gituma en el libro del Apocalipsis, mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana capítulo mu 11, gice ca 11 verso 15 en murongo wa adelante, 15 kabandanya, dice de la siguiente haravuga manera: uku gukurikira: el séptimo ángel tocó umumarayika la w'indwi trompeta, avuza y inzamba, hubo grandes voces mw'ijuru en el hakurikira cielo amajwi que decían, arenga los ati, reinos del ubwami mundo bw'isi han venido buhindutse ser de nuestro Señor ubw'umwami wacu y de su Cristo, n'ubwa Kristo y wiwe, él reinará kandi azohora por los ahangamye siglos ibihe de los siglos. bitazoshira. Aquí Aha podemos ver turashobora kubona la promesa isezerano de que aún los reinos ry'uko de este mundo ubwami bw'ino si pasarán a ser los reinos ko buzohinduka bube ubwami bwa Kristo, bwa Mesiya, y kandi esto es para el ivyo nivyo séptimo milenio mu en kimpumbi donde c'indwi aho Cristo establecerá Kristo azokwima ubwami bwiwe. a Cristo 2000 años Kristo atrás. mu myaka 2000 iheze, El diablo le ofreció los Sekibi reinos yaramugabiye ubwami bw'ino si, y Cristo no los quiso. Kristo arabwanka. Luego, Hanyuma en una ocasión, igihe kimwe Kristo dijo yavuze que su reino ko ubwami no bwiwe es de este mundo. atari ubwo muri ino si. El reino de Cristo no Ubwami bwa es Kristo de este mundo. ¿Y si qué ubwami significa bwo mw'ino si. esto? Kandi ivyo bisigura iki? Yohana 18 umurongo wa 36,
Eso significa que el reino ibyo de bisobanura Cristo yuko ubwami bwa no Kristo es atari del reino de los gentiles ubwo que mu están bwami pasando bw'abanyamahanga aribwo por sus bwagiye diferentes buraca etapas. mu ntambuko zitandukanye. El reino del ubwami Mesías bwa de Mesiya Cristo bwa Kristo no pertenece ntabwo a la primera etapa ari del ubwo mu reino de ntambuko los ya mbere gentiles, y'ubwami que fue bw'abanyamahanga aribwo bwabaye la etapa de la cabeza ariyo de yabaye oro. intambuko y'umutwe En w'izahabu la imagen o mwaca estatua igishushanyo que el rey igishushanyo mwami Nabucodonosor. Nebukadineza yabonye, Porque kuko el reino de los gentiles ubwami en ese bw'abanyamahanga estaba muri ico gihe bwari buri en la etapa mu ntambuko en donde el rey aho Nabucodonosor umwami Nebukadineza yari umwami de este umwami sistema de w'iyo los gentiles, mikorere y'abanyamahanga, de este mundo. De umwami estos, w'inosi, umwami w'inosi. Hanyuma cuando pasó a igihe la segunda etapa, bwaja mu ntambuko ya kabiri, ubwami bw'abanyamahanga ariyo yari intambuko y'igikiriza n'amaboko by'ifeza, la cual se cumplió ariyo en yashikijwe el imperio mu medo-persa, bwami bw'abamede n'abaperesi, encontramos turabona que ese no era ko el reino de Dios. ubwo butari ubwami bw'Imana. Por lo tanto, ese no era el Kubw'ibyo reino rero ubwo de ntibwari Jesucristo. ubwami bwa Yesu Kristo, No, ntabwo era ese el reino ubwo bwari ubwami en donde el Mesías se aho sentaría Mesiya yari kuzokwicara en su trono, ku ntebe yiwe y'ubwami akaganza kuri uno mubumbe w'isi. Luego Hanyuma llegó la tercera etapa hashitse intambuko ya gatatu y'ubwami bw'abanyamahanga, ariyo yari intambuko del vientre y'inda y sus muslos n'ibibero de bronce, vy'umuringa. el cual corresponde al imperio Iyo ntambuko ihuye n'ubwami bw'abagiriki con Alejandro el Grande, hamwe na Alexandre Logra, y tampoco ese fue el reino, kandi n'ubwo nabwo nyene ntibwari ubwami bwa Kristo bwa ese Mesiya. no fue el reino Ubwo del ntibwari ubwami Mesías bwa Mesiya como hijo de David, nk'umwana wa Dawidi sentándose en el trono kugira ngo de David. yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Luego vino el Hanyuma reino haje o ubwami imperio canke ubwami bwagutse representado en las piernas bushushanywa de hierro, n'amaguru que fue el y'ivyuma, imperio aribwo bwabaye ubwami romano, bw'abaroma, el imperio ubwami de los Césares, bw'aba Kayisari, y ese tampoco fue kandi ubwo nabwo nyene el reino de Cristo. ntibwari ubwami bwa Kristo. Y tampoco Cristo se sentó en Kandi su trono, aho naho en el nyene trono de Kristo David, ntiyicaye ku ntebe en ese yiwe, tiempo. ku ntebe yiwe y'ubwami ya Dawidi muri ico gihe, kuko yavuze ngo ubwami bwanje si ubwo ngaha muri ino si. Ni ukuvuga yuko ubwami bwa Kristo A ninguna de las etapas. si ubwo muri nimwe muri izi ntambuko z'ubwami bw'abanyamahanga. Por lo tanto, Ku bw'ivyo rero Kristo tenía que rechazar yategerezwa kwanka reinos de este mundo ubwami que el diablo bw'inosi ofreció. ubwo Sekibi yaramugabiye yaramuhaye, Eran los reinos kuko ubwo de este mundo bajo bwari kuba ari ubwami bw'inosi mu ntambuko ya kane y'ubwami bw'abanyamahanga. luego Hanyuma de las piernas de hierro nyuma que y'amaguru fue el imperio y'ivyuma romano, aribwo bwari ubwami bw'abaroma, el cual crucificó a Cristo, aribwo bwabambye Kristo, encontramos turabona que se llega ko a la parte final bushika ku gice ca nyuma del imperio c'ubwami de los gentiles, bw'abanyamahanga, se llega a la parte final del imperio romano, bushika ku gice ca nyuma c'ubwami bw'abaroma, y es kandi los pies ni ku birenge, y los dedos ni ku birenge hamwe n'amano y'ivyuma bivanze n'ibumba. Esa es la parte final Ico ni igice ca nyuma del reino de los gentiles. c'ubwami bw'abanyamahanga, Y esa parte final kandi ico gice ca corresponde nyuma al tiempo final, gihuye n'iki gihe ca nyuma en donde aho encontramos tubona en Apocalipsis capítulo 17 mu vyashiro Yohana mu gice ca 17 que turabona ko la bestia igikoko que sube del abismo kiduga kivuye kuzimu va a recibir todo el kica poder kironka ububasha bwose ku mahanga yose, indimi n'amoko yose, y va a gobernar. kandi kiraheza kikaganza imyaka 3 n'igice. Kirahabwa uwo mwanya, Esos son los ni tres kuvuga ngo años iyo y medio finales ni imyaka 3 n'igice ya nyuma de y'ubwami los gentiles que bw'abanyamahanga, corresponden a la gran tribulación, ari yihuye n'akabaro la cual gakomeye, nos habla la Biblia, aribyo tubwirwa na Bibiliya, ahazosukwa divino. ibihano Y vy'Imana, será quitado el reino de los kandi gentiles ubwami bw'abanyamahanga y será buzokugwaho, establecido
nuko himikwe ubwami bw'Imana, ubwami bw'ubwiza bwa Mesiya, iyo nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Rero murabe haravuga ngo igice cya 17 umurongo wa 11 kabandanya haravuga ngo ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ico bwaco nogira 8, ariko kandi n'umwe muri babandi ndwi, kandi azoja kuranduka. Kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bahuza inama, baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza, n'umwami w'abami. Kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Arambwira ati, ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, bige inyama ziwe, bimutongoza umuriro. Ubu n'umuriro rohonyanganda. Kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ibyo yagabiye, no guhuza inama, no gushira ca gikoko ku ngoma yabo, kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Umugore wabonye niwe ca gisagara gihambaye kiganza abami bo ku isi. Rero turumvise yuko mu gihe ca nyuma ko hazoba urugamba hagati y'ubwami bwa Antikristo bugwanya ubwami bw'Imana. Kandi igikoko hamwe n'abo bami 10 n'ibihugu byabo ndetse n'ingabo zabo bazogaba igitero bagwanye Kristo Mesiya, umwagazi w'intama. Haravuga ngo abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we umwami w'abami n'uganza abaganza. Aho turabona urugamba hagati y'ikibi n'iciza, hagati ya sekibi n'Imana, kandi turabona intsinzi Imana izoronka. Kandi turabona yuko iyo ari intsinzi mu rukundo rw'Imana, kubwo gushigwaho k'ubwami bwa Kristo bwa Mesiya, ubwami bw'imyaka igihumbi bwa Yesu Kristo kuri uno mubumbe w'isi. Rero turashobora kubona ko ibyo byose byaravugishijwe ko bizoshitswa kuri uno munsi wa nyuma, kugira ngo bityo ubwami bw'inosi buhinduke bube inganje y'ubwiza y'Imana, hakugweho ubwami bw'abanyamahanga hamwe n'intwaro. Inganje y'inosi ibe inganje ya Mesiya, ya Kristo. Nuko amahanga yose indimi n'amoko byose bibe mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'Imana izoshigwaho kuri uno mubumbe w'isi. Kandi ntabwo hazoba hakiri n'intambuko n'imwe yo mu bwami bw'abanyamahanga, kuko intambuko ya nyuma y'ubwami bw'abanyamahanga irangizwa n'amaguru y'ivyuma n'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. Kandi umuvugishwa Daniyeli igihe yabona iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga aratubwira mu gice ca 2 murongo
wa 34 ukabandanya. Katurabe hano, reka dusome ibihereye ku murongo wa 31 mu gice cya kabiri muri Daniyeli. Haravuga ngo, nuko mugenzi wabonye igishushanyo kinini, icyo gishushanyo gihambaye gikayangana birenze urugero cyari gihagaze imbere yawe, kandi ishusho yacu yari iteye ubwoba. Icyo gishushanyo umutwe wacu wari izahabu nziza, kandi gikiriza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari miringa, amaguru yari ibyuma, ibirenge byari kivange cy'ibyuma n'ibumba. Nawe urabyitegereza gushitsa aho ibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko, gikubita ku birenge by'ibyuma n'ibumba by'icyo gishushanyo rirabimenagura. Iryo buye ridasituwe n'amaboko ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bica bimenagurikira rimwe, bicika nk'umuguruka wo ku mbuga basekurira ko muci. Umuyaga urabitumura, maze aho byahora ntihaba hakiboneka. Ni ukuvuga yuko hatazosigara ikintu na kimwe cy'ubwami bw'abanyamahanga, kuko igihe cy'ubwo bwami kirangirira gishika ku iherezo, kandi imyaka 3 n'igice y'akaburo gakomeye izana ibihano by'Imana, ibyago ku bwami bw'abanyamahanga. Nuko ubwami bw'abanyamahanga bugakugwaho, hagaheza hagashigwaho hakimika ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'Imana kuri uno mubumbe w'isi. Kristo yaravuze ko nitwoba turiko turasenga ko twovuga tuti, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Kandi muri ino nganje y'imyaka igihumbi, ishaka ry'Imana rizokogwa kuri uno mubumbe w'isi, kuko amahanga yose, amahanga, indimi n'amoko yose azoba aganjwe na Mesiya yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi uhereye Yerusalemu ari wazoba ari umugwa mukuru w'isi n'igihugu cya Isirayeli kikaba intara nkuru y'ubwo bwami. Uhereye aho Mesiya aganza ubwoko bw'Abaheburayo, aganza n'isi yose yiva ikagera, aganza amahanga yose, kandi buzoba ari ubwami bw'amahoro, bw'urukundo, ubwami bw'iterambere. Kandi azoba ari ubwami aho twese tuzobaho tunezerewe, duhimbawe ngaha ku isi. Ubwo nibwo bwami bw'imyaka igihumbi by'umukundwa wacu, umwami, bw'umucunguzi wacu, bw'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo buze bwimikwe ngaha ku mubumbe w'isi ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi. Kandi nico gituma ukuza kuwe kwa kabiri gutegerezwa gushitswa kuri uno mubumbe w'isi ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi. Rero Kristo, mwitegereze namwe, kuba ari ibuye ridasituwe n'amaboko, aza mu ntambuko y'ibirenge bivanze ibyuma n'ibumba by'ubwami bw'abanyamahanga, ariyo ntambuko ya nyuma, hari nayo twebwe turiko turabamwo. Habananya kuvuga ngo, maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini, ryuzura isi yose, ryuzura isi yose iri buye, kuko azoganza umubumbe wose yuva kagera, kandi buzoba ari ubwami
buzoba ari ubwami buzokwira isi yose, buzoba ari ubwami bwagutse bukwira isi yose, ubwami buzoganza umubumbe w'isi wose, umubumbe w'isi wose, kandi hamwe nawe azoba aganzanije n'abande. Katuraye mu byeshuro Yohana igice ca mbere murongo uwa gatanu kabandanya haravuga ngo no kuri Yesu Kristo icabona co kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi, umwe adukunda, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe niyo se. Icubahiro n'inganji bibe ibyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Icubahiro n'inganji bibe ibyiwe ibihe bitazoshira. Amen. No mu byeshuro Yohana mu gice ca gatanu murongo w'umunani ukabandanya haravuga ngo amaze kwabira ico gitabo, vya binyabugingo bine n'aba bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi, bafise inanga bose n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati, birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimotanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mw'isi. Rero murabe abazoba baganzanije na Kristo kuri uno mubumbe w'isi, ni abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo nibo bizeye Kristo nk'umukiza wacu, bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, kandi bararose mpwemu yera, kandi mu yandi majambo baravutse bwa kabiri, baravukiye mu bwami bw'Imana nk'abami n'abaherezi, kugira ngo baganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma n'ibihe bidashira. Abo nibo bakiriye barose kuno kuvuka bwa kabiri kuno Kristo yabwiye Nikodemu igihe yamubwira ngo nukuri ndakubwira yuko utavuka bwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana, no kuvuga ngo ntashobora kubutahura. Nikodemu yaramubwiye ati, mbega ivyo byoshoboka bite? Mbega umuntu amaze gusaza yoshobora kwinjira mu nda ya nyina akavuka ubwa kabiri? Yesu aramubwira ati, nukuri ndakubwira yuko ubutavuka ubwa kabiri, ubutabyagwa n'amazi hamwe na mpwemu, ntashobora kubona canke ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco ni umubiri, ariko ikivyawe na mpwemu ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Yohana mutagatifu igice ca 3 murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Rero turashobora kubona yuko hakenewe ukuvuka bwa kabiri kugira ngo umuntu abe uwo mu bwami bw'Imana, kugira ngo tube hamwe na Kristo abami n'abaherezi, tuganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma no mu bihe bidashira. None no kubera iki hakenewe ukuvuka bwa kabiri? Kubera ko ikiremwa muntu mwitongo rya Edeni caguye, kandi kimaze kugwa cyazanye ibibazo byinshi cyane, byazanye ibibazo byinshi cyane ku bahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi kuva mu gihe cyo kugwa ukabandanya, ibiremwa abantu bivukira ngaha ku mubumbe w'isi bironka umubiri upfa, ubora, kandi umara igihe gito,
kandi baronka impwemu yo mu isi iyo uno mubiri uvutse biciye muri mama, kandi iyo ni impwemu yo ku isi. Mu yandi majambo ntabwo ari impwemu ihoraho, nta nubwo ari impwemu ihoraho. Kandi nk'uko nyene rero ikiremwa muntu caraguye ntigishobora kubaho ibihe bidashira, kandi nticoshobora no kuganzanya na Kristo ibihe bidashira. Harakenewe ukuvuka bwa kabiri, harakenewe kubanza umuntu akavukira mu buringanire bwa gatandatu, nuko bityo akaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu umeze nk'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo imbere yo kuza ku isi mu mubiri w'umuntu. Hanyuma ku munsi wa nyuma turafise isezerano ko abapfuye bizera Kristo yuko bazozukira ubwa mbere na mbere bari mu mibiri itabora, nibo bazobanza kuzuka bari mu mibiri itabora, imibiri ihoraho. Natwe bakiri bazima nitwababona tuzoca duhindurwa, tuzohindurwa, uturemangingo tw'umubiri wacu tuzohindurwa, nuko tuzoronka umubiri uhoraho, umubiri ukenewe kugira ngo tuganzanye na Kristo mu nganji y'imyaka igihumbi. Harakenewe ko twebwe tugira impwemu ihoraho hamwe n'umubiri nawo nyene uhoraho, kandi ibyo nibyo Kristo yasezeranye ko azokora, akorera umwe wese muri buno bugingo bwaje ku Mana, abafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Abo nibo bizera Kristo, nuko bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bagaheza bakaronka impwemu wa Kristo. Mu yandi majambo bakaronka impwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu, kandi baba basigaje gusa umubiri uhoraho, ari nawo bazoronka ku munsi wa nyuma, no kuvuga mu gihumbi c'indwi. Abapfuye bizera Kristo bazozuka ryari? Kristo yavuze ko azoba ari ku munsi wa nyuma, arico gihumbi c'indwi canke umunsi w'umwami, kuko umunsi umwe imbere y'umwami Imana ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Umunsi umwe imbere y'Imana kubiramwa abantu ni igihumbi kuri twebwe. Rero muri iki gihumbi ca nyuma canke igihumbi c'indwi, mwumve ico Kristo yavuze muri Yohana 6:39 kugeza ku 40. Kandi ico ntumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose atagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Nige yaravuze ko afise itegeko ryo kuzura abize abamwizera bose ni ku munsi wa nyuma, kuko ikarico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Aha hari isezerano ry'umuzuko w'abapfuye bamwizeye, abapfuye mu mibiri yabo y'inyama bafise isezerano ryo kuzozuka mu gihumbi c'indwi, no kuvuga ku munsi wa nyuma, ari uwo munsi w'umwami, aho Kristo mu kuza kwiwe, aho azokwima ingoma yiwe, azoshiraho ubwami bwiwe kugira ngo aganze ubwoko bw'Aburayo n'amahanga yose imyaka igihumbi, hanyuma aganze n'ibihe bidashira. Kandi ubwo bwami burimwo numvuga bizeye Kristo bose, abogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaba bararose impwemu yera, nabo mw'ubwo bwami, ubwami bw'Imana, kandi n'abami b'ubwo bwami, kandi ni n'abaherezi b'ubwo bwami, kandi bazoganzanya na Kristo mu nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo.
ubwami bwa Kristo ntabwo ari ubwo mu bwami bw'abanyamahanga, ahubwo ni ubwami bw'Imana, si ubw'abanyamahanga. Rero mwumvirize namwe ingene buno bwami ingene buzoshigwa ngaha ku mumbe w'isi hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, kandi uhereye aho Kristo azoganza, aganze amahanga yose. Ni ukuvuga ko ubwami bwa Kristo ni ubwami bw'Abaheburayo buzokwaguka bukwire mu mahanga yose, kandi buzokuzura isi yose mu mwuzuro. Ubwo nibwo bwami bw'Abaheburayo, kuko ubwami bw'Abaheburayo buzoba ari ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'umwana wa Dawidi, uzokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, akaganza ubwoko bw'Abaheburayo, akaganza n'amahanga yose. Murabe ingene ubwami atari ubw'abanyamahanga, ahubwo bw'Abaheburayo. Murabe ingene buzoganza isi yose y'iva ikagera. Baragerageje kuganza isi yose iy'iva ikagera, ariko ntibabishoboye mu bihe byaheze, kuko abantu bariko baraba mu gihe c'ubwami bw'abanyamahanga. Ariko inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi buzoba ari ubwami bw'Abaheburayo, kuko ubwo nibwo bwami bwa Mesiya, ubwami bwa Kristo hagati mu Baheburayo, yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganje ubwoko bw'Abaheburayo, aganje n'amahanga yose. Umutwe w'ubwo bwami canke ubwami azoba ari Mesiya. Kandi Kristo yaravuze mu byeshure Yohana mu gice ca 3:21, tuwunesha nzomuha kwicana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicara na Data ku ntebe yiwe. Rero mwumva ingene abanesha aribo abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, aribo bagizwe na Kristo biciye mu kimazi ciwe hamwe na mpwemu wiwe n'amaraso yiwe, bagizwe abami n'abaherezi b'Imana bo mwino nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi, hamwe no mu bihe bidashira. Rero mwitegereze namwe ingene tuzoganzanya na Kristo imyaka igihumbi, hanyuma tukaganzanya no mu bihe bidashira byose. Kandi mwitegereze ingene isezerano ryo kuganzanya na Kristo rizohinduka ukuri muri ino nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Kandi turabona ko turiko tuganzanya na Kristo, tuzoba turi mu bwami bwa Kristo. Kandi uwunesha azohabwa kwicara na Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami, kandi azoba umutware, azoba umutware w'ibikorwa byo mu bwami, nk'uko Kristo yabivuze mu mugani w'umushumba wo kwizigirwa w'ubwenge wo muri Matayo gice ca 44 umurongo wa 42 kugeza ku 47, igihe yavuga ngo nuko umwami mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko uyu mubimenye, iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde umushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana mu rugo rwiwe ngo bagaburire igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose, azomuha kwicana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami, azomuha ubutware bwo kuganza amahanga, nk'uko tubibwirwa mu byeshure Yohana gice ca 2 umurongo
26 wa 26 al 27 kugeza ku 27 dice, haravuga al que ngo venciere y unesha guardare mis obras hasta el fin, akitondera ibikorwa byanje gushitsa ku iherezo, naciones, y las nzomuha regirá ububasha bwo kuganza amahanga, azogerageza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na data. Ahora vean cómo, Rero murabe ingene así como nk'uko Jesucristo se Yesu sentó en el Kristo trono del Padre, yicaye ku ntebe y'ubwami ya data, ahora rero Cristo se sentará Kristo en su nawe trono, azokwicara ku ntebe yiwe y'ubwami, azokwicaza ku ntebe yiwe y'ubwami ubunesha ku munsi wa nyuma, le dará autoridad kandi azomuha ubutware sobre todas las naciones. bwo kuganza amahanga yose, Y Cristo kandi lo Kristo usará azomukoresha en la administración mu de butware todas las cosas del reino, bwo kuganza ibintu byose byo mu nganji y'imyaka igihumbi, del reino por toda hamwe no mu bwami la eternidad. bwo mu bihe bidashira. Hemos visto Turumvise que habrá un reino yuko que hazoba no ubwami tendrá fin. El reino butazogira de iherezo, ubwami bwa Yesu Kristo, el reino del Mesías, ubwami bwa Mesiya, el reino ubwami del hijo de David sentándose bw'umwana wa Dawidi sobre el trono. yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Y por esa causa es que Kandi la segunda nico venida de gituma Cristo ukuza kwa kabiri kwa tiene que Kristo efectuarse gutegerezwa en el séptimo milenio. gukorwa Tiene mu que estar kimpumbi efectuado c'indwi, aquí en el séptimo milenio para gutegerezwa gukorwa introducir ngaha mu kimpumbi c'indwi kugira ngo todas las cosas correspondientes kugira ngo hatanguzwe ibintu byose bijanye n'ubwami bw'Imana, para ser manifestado kugira y ngo establecido el reino de Dios. hagaragare kandi himikwe ubwami bw'Imana kuri uno mubumbe w'isi. Y Kandi Cristo nos dijo Kristo en yaratubwiye San Mateo, muri Matayo mutagatifu capítulo igice 16, ca 16 versos murongo 27 wa 27 en adelante dice, ukabandanya, yaravuze ngo porque el hijo del hombre vendrá kuko umwana en la w'umuntu gloria de su azohavaza Padre afise ubwiza con sus bwa se ángeles, azananye n'abamarayika y biwe, entonces pagará niho azoca yishura umuntu wese conforme ibikwiranye a sus obras. n'ivyo yakoze. De cierto os digo Ndababwira ukuri, que hay algunos muri aba de bahagaze los que hano están aquí harimwo bamwe que no gustarán batazobona la urupfu muerte gushitsa hasta aho que hayan bazobonera visto umwana al Hijo del w'umuntu Hombre aje mu bwami bwiwe. en su reino. Y el capítulo 17 Mu gice ca 17 de naho San Mateo, muri Matayo verso mutagatifu 1 en adelante, murongo wa 2 ukabandanya, Cristo Kristo lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, yajanye su Petero, hermano, Yakobo na mwene nyina Yohana, para mostrar abadugana igisozi ellos kirekire kugira ngo abereke visión mwiyerekwa, la venida abereke del ukuza reino de Dios k'ubwami bw'Imana con sus ángeles, azananye n'abamarayika el hijo biwe, del hombre viniendo umwana en su w'umuntu reino aje mu bwami con sus bwiwe ángeles, azananye n'abamarayika biwe. y Nuko aquí en el monte de la ngaha ku musozi transfiguración, wo guhindurirwako Cristo Kristo en esta visión muri rino yerekwa muestra yerekana orden de urutonde la venida del reino de rwo Dios, kuza k'ubwami de la bw'Imana, venida del Hijo del Hombre en su ukuza reino k'umwana con sus w'umuntu mu bwami ángeles, bwiwe azananye para ser n'abamarayika biwe establecido el reino de kugira Dios ngo himikwe ubwami en este bw'Imana mundo de kuri uno mubumbe en el w'isi día ku munsi wa nyuma. Dice, Haravuga ngo 6 días después, iminsi 6 ishize Jesús tomó a Pedro, Yesu a ajana Jacobo Petero y na a Juan, su Yakobo hermano, na mwene nyina y los Yohana, llevó aparte al abadugana monte igisozi alto, kirekire ari y se bonyene, transfiguró ahinduka delante de ukundi ellos, imbere y su yabo, rostro mu maso hiwe resplandeció haka como el sol, nk'izuba, sus vestidos impuzu se hicieron ziwe blancos zera como la luz, nk'umuco. y aquí les Maze Mose aparecieron na Eliya Moisés y barababonekera Elías hablando con bavugana él. nawe. Aquí Aha vean ustedes mwitegereze la visión iyerekwa de la venida del reino de Dios ryo kuza y su k'ubwami orden, bw'Imana hamwe n'urutonde rwabyo. Murabe que bitwereka se ha ko visto el Hijo del Hombre con umwana sus w'umuntu ojos. yagaragaye mu maso y'uwo hameze nk'izuba. Mwibuke ko rino yerekwa Nos muestra los símbolos ritwereka de lo que igishushanyo será la venida igishushanyo del Hijo del Hombre, c'ingene umwana w'umuntu azoza mu bwami bwiwe azananye n'abamarayika su biwe. rostro Mu maso hiwe resplandeciendo como el sol, hakayanganye nk'izuba. representa Ivyo bishushanya a Cristo en su bishushanya segunda Kristo venida, mu kuza kwiwe kwa como Rey kabiri de Reyes nk'umwami y w'abami Señor de señores, hamwe n'uganza como el abaganza león nk'intare de la tribu de Judá, yo mu muryango wa Yuda, porque kuko el sol izuba es el astro rey ni de nuestro umwami sistema solar, umwami w'ibindi binyasi byose la bizunguruka luz del mundo,
kw'izuba canke systeme solaire. Yesu ni izuba ry'ubugororotsi, rimwe rivugwa n'umuvugishwa Maraki ko rizorasira abubaha izina ry'umwami. Igice ca 4 umurongo wa 2 mu buvugishwa bwo muri Maraki haravuga ngo ariko mweho abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore, kandi muzosira ibanga abanyakibi bazoba umunyota munsi y'ibirenge vyanyu ku munsi nzoshinga, ni kuhoraho nyene ingabo agize. Rero turashobora kubona hano ko ukuza k'umwami gushushanywa kugereranywa no kurasa kw'izuba. Nico gituma abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira, ariko ari ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi rizozana agakiza mu mababa yaryo. Mbega amababa y'izuba ry'ubugororotsi ni iki? Amababa yaryo ni abamarayika biwe, kandi nico gituma igihe yerekana ku musozi wo guhindurirwako, igihe yerekana ukuza k'umwana w'umuntu mu bwami bwiwe azananye n'abamarayika biwe, hagaragara muri buri ruhande rw'umwami Mose na Eliya. Yesu Kristo nawe mu maso hiwe hameze nk'izuba. Rero murabe ngaho hari amababa y'izuba ry'ubugororotsi ari yari Mose na Eliya. Abo kandi n'abamarayika baza bari kumwe na Kristo mu kuza kwiwe. Ubwo n'ubukozi buzogaragara ku isi mu kuza kwa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, nk'izuba ry'ubugororotsi rirabagirana rica ibibatsi, ndetse kandi nk'intare yo mu muryango wa Yuda ije ku munsi wa nyuma. Ubukozi bwa Mose na Eliya bugaragara ku isi, bukagaragazwa na mpwemu w'Imana, mpwemu yera, kandi buzana inyungu yasezeranirijwe abatonejwe n'Imana. Muri Mateyo mutagatifu igice ca 24 umurongo wa 31 haratubwira atazotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatonejwe biwe. Abamarayika biwe twumvise ko ari Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose na Eliya buzokwisubiramwo kuri uno munsi wa nyuma, kandi muri ubwo bukozi hazoba hariko haravugwa ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi muri ubwo butumwa bushushanywa n'inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba hazoba hariko harahamagagwa hegeranywa abatoranijwe n'Imana bose. Hehe mu kiringo gishasha, ikiringo c'ubwami, hamwe no mu gihe gishasha, igihe c'ibuye rikomeza ifuruka. Uko niko rero abatoranijwe ku munsi wa nyuma niko bazokwegeranywa nk'uko Kristo yabisezeranye. Kandi umwana w'umuntu mu maso yiwe hameze nk'izuba, no kuza kwa Kristo nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe. Kandi Kristo araza mpwemu w'Imana hagaragaye ku munsi wa nyuma. Yesu Kristo muri mpwemu yera aje ku munsi wa nyuma, akazana ubukozi bwa Yesu, ubwa Mose n'ubwa Eliya, nuko akagaragaza ubwo bukozi mu mubiri w'umuntu, mu muvugishwa wo ku munsi wa nyuma, mu muvugishwa w'ikiringo c'ubwami hamwe n'uw'igihe c'ibuye rikomeza ifuruka.
uko niko rero ubukozi bwa Mose na Eliya n'ubwa Yesu uko niko buzoba buriko burisubiramwo kuri uno munsi wa nyuma. Ubukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri buzokwisubiramwo bwisubiremwo mu mubiri w'umuntu, mu muvugishwa w'ikiringo, mu muvugishwa w'ikiringo c'ubwami. N'ubukozi bwa Yesu nabwo nyene buzokwisubiramwo kandi mu ncuro ya kabiri ku isi muri wa muvugishwa nyene w'ikiringo. Kandi n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu nabwo buzokwisubiramwo kuri uno mumbe w'isi muri wa muvugishwa w'ikiringo c'ubwami hamwe n'igihe cibuye rikomeza ifuruka. Nuko bityo Kristo azoba ariko ararabagirana mu maso hiwe hameze nk'izuba. Mu maso hiwe hazoba hariko haracibatse nk'izuba, kandi azoba ariko aratumurikira, amurikira ubugingo bwacu, impwemu yacu atumurikira twese, kandi azoba ariko atumenyesha ibi bintu byose biterezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Azoba ariko aratumurikira ugutahura, atuhishurira ivyanditswe kugira ngo dushobore gutahura bino bintu byose bizoba biriko birashitswa muri iki gihe ca nyuma. Nuko azosozera igihugu ciwe Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma, azotanguza, azokwimika inganji yiwe y'imyaka igihumbi, aho tuzoganzanya na Kristo imyaka igihumbi, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Kristo azozuka, Kristo azozura abapfuye bamwizeye bavuye mu mubiri bakaba bari muri paradizo, kandi azohindura abamwizera bose barose mpwemu wiwe bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Azoduhindura kandi azoduha umubiri mushya, umubiri uhoraho, kandi tuzoba turi nk'abami n'abaherezi mu nganji we y'ubwiza ku munsi wa nyuma, ni ukuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi. Rero Kristo muri kino gihe arahamagara akegeraniriza hamwe abatoranijwe nk'uko we yabisezeranye. Kandi ni Kristo niwe atanguza ino nganji y'imyaka igihumbi. Ni Kristo kandi byongeye niwe atanguza ikimpumbi gishasha, ikimpumbi c'indwi. Ni Kristo niwe adushingira intahe biciye muri marayika wiwe ntumwa, akadushingira intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba muri kino gihe ca nyuma. Kandi ni Kristo niwe azoganza muri ino nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi. Azoganza imyaka igihumbi, hama aganze n'ibihe bidashira. Kandi hamwe nawe bazoganza abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, bazoganzanya nawe nk'uko tubibwirwa nk'uko bivugwa n'umuvugishwa Daniyeli igice c'indwi murongo wa 13 kabandanya havuga ngo, kandi mu byo neretswe mw'ijoro nagize ntya mbona haje usa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramushikiriza, aca ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Murabona ni ukugira bigende gute? Ni ukugira ngo amahanga yose, indimi n'amoko yose, ni ukugira ngo byose, ni ukugira ngo bose bamukorere, kuko ari ubwami bwo ku isi yose. Ni ubwami bwagutse bwa Kristo, ampire ya Kristo mu nganji y'imyaka igihumbi, hanyuma no mu bihe bidashira. Haravuga ngo ingoma yiwe ni ingoma itazovaho, ni ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe ni ubwami butazohangura. Nta n'umwe azoshobora gukuraho ubwami bwagutse, ubwami bwa Mesiya bwa Kristo.
habandanya havuga ngo maze jewe Daniyeli umutima untunturiramwo uhagarikwa n'ivyo nabonye nerekewe mu mutwe. Nuko negera umwe mu bari bahagazeho ndamwinginga ngo ambarire ivy'ukuri vyo muri ivyo byose. Arambwira amenyesha uko bisobanurwa. Ati ivyo bikoko binini uko ari bine nibo bami bane bazokwaduka bazokurutse mw'isi, ariko abera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami. Ni bande bazoronka ubwami hanyuma y'ivyo bikoko bine? Ni bande bazoronka ubwami hanyuma y'izo ntambuko zine z'ubwami bw'abanyamahanga? Bazoronka ubwami abera bisumba byose, aribo arabagize muri Ibanga wa Kristo, abogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi bakaba bararose mpwemu yera. Ariko abera bisumba byose bazohabwa ubwo bwami, kandi ubwo bwami bazobwegukira buhora ubwabo gushitsa ibihe bitazoshira. Ni ukuvuga yuko tuzoganzanya na Kristo mu kimpumbi hamwe no mu bihe bidashira. Ntaco bitwaye ikibanza co mu kibano, mu by'ubutunzi, muri politike, canke ikibanza ngaha ku isi wowe waragize ngaha ku isi. Mwibuke urafise ikibanza gikomeye cyane mu bwami bw'Imana, ikibanza c'abami n'abaherezi. Muragifise ico kibanza mwebwe mu bwami bwa Yesu Kristo, nubwo mu bwami bw'abanyamahanga mudafise ikibanza gikomeye cyane. Mu bwami bwa Kristo ho ego turafise ikibanza gikomeye cyane ico umuntu ashobora kugira, ic'abami n'abaherezi hamwe na Kristo, kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka igihumbi, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Rero murabe ingene bino byose byasezeranijwe ko bizoshitswa muri iki gihe cya nyuma. Haravuga mu nsobanuro ngaha, katurabe mu gice c'indwi muri Daniyeli haratubwira, gice c'indwi umurongo wa 21 ukabandanya. Haravuga ngo maze nitegereje mbona iryo hembe rigwanya abera rirabanesha, gushitsa uwa mbere na mbere aje atsindanishiriza abera bisumba byose. Nuko igihe kirashika abera begukira ubwami. Maze wa wundi arambarira ati ico gikoko ca kane kizoba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose. Buzotabagura isi yose, buyisiribange, buyijanjange. Ubu n'ubwami bw'abaroma. Kandi ku vy'ayo mahembe 10 muri ubwo bwami buzokwadukwamwo abami 10, maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami ari we azogira itandukaniro n'abo ba mbere, kandi azobanesha, kandi azonesha abami batatu. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekegwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice c'igihe bizoshirira. Ni kuvuga ngo bazoshirwa mu maboko yiwe kugeza mu kabaro gakomeye, no mu kabaro gakomeye nubwo bazoba bakiri mu maboko yiwe, ariko ku iherezo ry'akabaro gakomeye ubwami bw'abanyamahanga buzokugwaho. Reka turabe, habandanya kuvuga ngo ariko imanza zizoshingwa, bamwake ingoma yiwe, bayikombore, bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Rero mwitegereze namwe ngene
ingene ubwami buzohabwa abera bisumba byose. ubwami bw'Imana kuri uno mubumbe w'isi bazobuhabwa kugira ngo baganze amahanga yose. nuko kuba turabaragwa b'Imana hamwe n'abaraganwa na Kristo, turagwa intebe y'ubwami, tukaragwa n'ubwami, tukaragwa kandi n'umubumbe w'isi wose yuva kagera hamwe na Kristo. kandi nico gituma tuzoganzanya na Kristo imyaka igihumbi, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. nico gituma ari ingirakamaro cyane ukuza kwa kabiri kwa Kristo muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo ashireho inganji we y'imyaka igihumbi. rero twimukire mu byo Daniyeli yasiguriye umwami Nebukadineza. ni nk'ibi nyene twasomye hano, ari byo byeretswe umuvugishwa n'Imana Daniyeli mwiyerekwa ryiwe. ni ukuvuga yuko muri zino nzozi n'anama yerekwa, Imana yeretse umwami Nebukadineza cyo kimwe n'umuvugishwa n'Imana Daniyeli, ibereka mu mfuruka zitandukanye, ibereka n'amabanga y'ubwami bw'Imana. nk'akarorero hano mu gice cya kabiri umurongo wa 40 na rimwe kabandanya canke 40 kabandanya, igihe bareka aratubwira ku bwami bwa kane, aravuga ngo ariko ubwami bwa kane buzokomera nk'icuma, kuko ivyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ivyuma bifyonyora ibyo byose, niko ubwo bwami buzomenagura bukajanjagura butyo. ubwo n'ubwami bw'Abaroma bwari buhari mu minsi ya Yesu, ubwami bwa ba Kayisari. rero kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ariko ivange c'ibumba n'ivyuma, niko ubwo bwami buzoba ubwami butandukanye. muri bwo hazoba inkomezi nk'iz'ivyuma, nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba. kandi nk'uko amano yari kivange c'ivyuma n'ibumba, niko ubwo bwami buzomera. igice kimwe kizokomera, ikindi kiburujo. kandi nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba, niko bizokwabirana n'abandi bantu, ariko ntibazofatana nk'uko ivyuma bitavangika n'ibumba. nuko ku ngoma z'abo bami, Imana yo mw'ijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera buhangura. ntibuzoba kandi ingoma y'inganji yabwo ntaho izonyagwa n'irindi hanga, ariko buzomara bukomvomvora ubwami bwose bw'abo bami, yamara bwo buzohangama gushitsa ibihe byose. uko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi, ata amaboko arisituye, rikamenagura ivyuma n'ibiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko mugenzi Imana ihambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, insobanuro yazo ntizohinduka. rero turashobora kubona hano ingene ubwami bw'Imana buzokwimikwa ngaha ku mubumbe w'isi, kandi ubwami bw'abanyamahanga nabwo buzokugwaho bureke kubaho. rero ubwami bw'abanyamahanga nibwo bwabambye Kristo. kubw'ivyo rero butegerezwa kubibazwa n'Imana kubw'icaha cyakozwe gikorewe Kristo, nk'uko n'ubwoko bw'Abaheburayo nabwo nyene bwamye bubazwa n'Imana, kandi bamye baca mu bihano by'Imana uhereye mu mwaka wa 70 kugeza ubu, kandi bahatswe guhonya ubwoko bw'Abaheburayo. ubwo bw'abanyamahanga nabwo mu ntambuko ya kane, mwitegereze, bwamye nabwo nyene buronka ibihano by'Imana uva mu kinjana uja mu kindi, ariko umwuzuro w'ibihano by'Imana ku munsi wo kwihora w'Imana yacu mu kimpumbi c'indwi, tubona yuko bizogaragazwa vuba cane, kandi bizohonya bikureho ubwami bw'abanyamahanga, nuko hatanguzwe himo ubwami bw'Imana kuri uno mubumbe w'isi, kuko iryo buye ridasituwe n'amaboko ariryo arukuza kwa kabiri kwa Kristo, ibuye abubatsi bagaye, ibuye rikomeza ifuruka rizokura, kandi
rizoganza umwumbe w'isi wose yuva kagera, kandi ubwami bwiwe buzoba ubwami bwo ku isi yose, ariko umugwa mukuru uzoba uri mu gihugu cya Isirayeli hariya i Yerusalemu. Kandi mwitegereze namwe ingene buno bwami bw'ubwiza bw'imyaka igihumbi ya Kristo buzoha amahoro ibiremwa abantu, buzoba burimwo iterambere kubw'ibiremwa abantu, buzoba burimwo umutekano w'ibiremwa abantu, buzoba burimwo iterambere ku biremwa abantu, kandi isi izokuzuzwa ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. Tubigirwa n'Imana bice mu mvugishwa n'Imana Habakuki mu gice ca 2 umurongo wa 13 na 14 havuga ngo, mbega ntibiva kuhoraho nyene ingabo kwa moko atamishwa, ntibizoturirwa n'umuriro amahanga akiruhiriza ubusa. No kuvuga ubwami bw'abanyamahanga. Mwitegereze namwe buriko burakora bukorera umuriro, kandi hari umuriro wabitswe mu mabombe ruhonyanganda n'amabombe nucléaire, ari wo muriro uzotuma haba akaga ku mumbe w'isi, kandi hazoca hashitswa bimwe byo ku munsi wo kwihora w'Imana yacu. Hazoca hashitswa bimwe byavugwa n'umuvugishwa n'Imana Marake, heraba umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobishingwe, kandi uwo munsi ugirutse uzobatongora, no kuvuga ngo uzobaturira, niko haraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Kandi mwitegereze namwe ubwabo bw'abanyamahanga ntabwo buzosigarizwa n'umuzi, no kuvuga ngo ntabwo hazosigara ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba, kandi nta nubwo buzosigarizwa n'ishami. Nta kintu na kimwe kizosigara, nta kintu na kimwe, haba ico mu gice cyo hepfo canke ico mu gice cyo hejuru kizosigara. Kandi mwitegereze ingene ibihano by'Imana bizoba bimeze ku kiremwa muntu. Ibihano by'Imana bizosukwa mu gahe gato k'imyaka 3 n'igice, ariyo vuba izotangura. Ntituzi mu mwaka uwuhe umwaka uzotanguriramwo ino myaka 3 n'igice y'ibihano ku mumbe w'isi, ariko mu gihe runaka c'ikimpombe c'indwi ibihano by'Imana bizogwa ku bwami bw'abanyamahanga. Ariko bizogenda gute? Ubwami bw'Imana buzokwimikwa ku isi, kandi hazoba inganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi nyuma y'akabaro gakomeye. Kandi bizogenda gute? Haravuga ngo kuko isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. Isi izokuzuzwa ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'igihugu ciwe cyo kwisubiza ivyiwe ku munsi wa nyuma. Uko niko rero isi ibiremwa abantu bazogira nk'inyigisho nyamukuru, inyigisho z'Imana, inyigisho z'Imana hamwe n'umugambi wayo, kandi bose bazokwigishwa, kandi bose bazonyimenyera, niko Imana yavuze, kuko isi izoba yuzuye ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. Kandi ntihazoba hakiri itandukaniro ry'imyizerere ku mumbe w'isi, kuko twese tuzogira inyigisho zimwe, kuko ubwami bw'Imana buzogira inyigisho z'iyobokamana ku biremwa abantu bose bazobabayeho mu mahanga yose. Kandi uhereye mu bwami bwa Kristo hazova inyigisho zose ku kiremwa muntu. Ni ukuvuga yuko igisata c'inyigisho, igisata co kwigishwa kw'ibiremwa abantu kizoba hariya mu gihugu ca Isirayeli, kandi kizoba kiri mu bwami bwa Kristo. Kubw'ivyo rero ntabwo kuri uno mumbe w'isi hazokwigishwa ikintu ico arico cose, ahubwo hazokwigishwa ibigororotse kandi vy'ukuri, kugira ngo ibiremwa abantu baronke ubumenyi bwose buhuye n'ubwami bw'imyaka igihumbi, bityo baronke imigisha yo mw'ijuru. Uko niko rero bose bazomenya Imana hamwe n'umugambi wayo, kandi tuzogira inganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'amahoro n'urukundo n'iterambere.
hamwe n'ubumenyi bw'Imana, ubumenyi bw'Imana. Uko niko bose rero bazomenya icabaye ku munsi wa nyuma. Mu ntango z'umunsi wa nyuma bazomenya icabaye ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Mu butumwa bw'ikiringo c'ubwami, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, inyigisho zose z'iyobokamana zizoba zirimwo kubw'ikiremwa muntu cose. Nk'uko ku biremwa abantu bose inyigisho z'iyobokamana z'ikiringo c'ubuntu, inyigisho zivuga ku kuza kwa mbere kwa Kristo ziri mu butumwa bwiza bw'ubuntu. Kandi inyigisho z'Imana mu nganje y'imyaka igihumbi ya Kristo zizoba ziri mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa co kwisubiza ivyiwe. Rero turumvise rino banga ry'inganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo, kandi twumvise ko vuba hazotangura inganje y'imyaka igihumbi nyuma y'akababaro gakomeye. Ariko muri iki gihe, kino gihe turiko turabamwo, Kristo arakora umwiteguro wose kugira ngo aganze ubwoko bw'Eheburayo hamwe n'amahanga yose. Ni ukuvuga ko igice c'intangamarara igikorwa muri iki gihe cacu kugira ngo hanyuma y'akababaro gakomeye hatangure inganje y'imyaka igihumbi. Ukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe nico gice c'intangamarara hamwe n'urufatiro rw'inganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo, aho tuzoba turi kumwe nawe tuganje imyaka igihumbi hanyuma n'ibihe bidashira. Kandi muri twebwe turiko turabaho ngaha ku isi barihe, kandi ni bande bazoganzanya na Kristo imyaka igihumbi hanyuma baganze n'ibihe bidashira? Turi hano. Aha hari umugwi w'abantu ari barabami n'abaherezi bogejwe mu maraso ya Kristo, nuko tukazoganzanya na Kristo imyaka igihumbi hanyuma no mu bihe bidashira. No muri Amerika Latine yose na Karayibe hariho ibihumbi vy'abantu abogejwe n'amaraso ya Kristo, nuko baronka mpwemu wiwe, kandi bagizwe abami n'abaherezi, kandi bazoganzanya na Kristo imyaka igihumbi hanyuma no mu bihe bidashira. No muri paradizo hariho amamiliyoni, ariyo mu gihe babayemo ngaha ku isi bizeye Kristo, baramwakira nk'umukiza wabo, boza ivyaha vyabo mu maraso ya Kristo, baronka mpwemu yera. Nuko bityo uko niko barose ubwoko bwa kabiri, kandi mu yandi majambo bagizwe abami n'abaherezi kugira ngo bazoganzanye na Kristo mu nganje y'imyaka igihumbi ya Kristo mu kimpumbi cindwe. Turumvise ibanga ry'inganje y'imyaka igihumbi ya Kristo ya Mesiya, kandi twumvise ko intebe y'ubwami izobiri hehe? I Yerusalemu. Ni intebe y'ubwami ya Dawidi izogarugwa, kuko Kristo Mesiya azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kandi azoganza ibihe byose, aganza ibihe bidashira, kandi hamwe nawe tuzoganzanya nawe imyaka igihumbi hanyuma n'ibihe bidashira. Kuri jewe ryari ibakwe ridasanzwe kubana namwe muri iri joro, bakundwa inshuti na bene data muri hano, abakurikiranira ku iradiyo no kumbonesha kure. Ndabashingira intahe y'ibanga ry'ubwami bw'imyaka igihumbi. Iri banga
mutego gutwi mwumvirize neza. Iri banga rizogaragazwa rishitswe kandi rizozana imigisha yo mu ijuru riyizanire ikiremwa muntu. Kandi aho mw'iyo nganje y'ubwiza y'imyaka igihumbi hazoba haheze hasozerewe ibibazo by'ikiremwa muntu. Abanyepolitike bararonderera inyishu ibibazo by'ibiremwa abantu, ariko ntibashobora kuronka inyishu yabyo mu mwuzuro, kuko ubwami bw'abanyamahanga bwamye bugenda buyonga. Igihe c'izahabu c'ubwami bw'abanyamahanga cabaye igihe ca Nebukadineza, umwami w'i Babuloni. Kandi ubwo bwami bw'i Babuloni bwabaye igihe c'izahabu c'ubwami bw'abanyamahanga. Ubu naho ubwami bw'abanyamahanga bugeze mu maguru y'ivyuma avanze n'ibumba. No kuvuga ko ubwami bw'abanyamahanga bwagiye burasubira inyuma kugeza ubwo bushobora gushushanywa gusa n'ivyuma bivanze n'ibumba. Kandi ku bw'iyo mpamvu ubwami bw'abanyamahanga butegerezwa gukugwaho kugira ngo bubise ubwami bw'Imana, aho Mesiya Kristo azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi akaganza imyaka igihumbi, hanyuma akaganza n'ibihe bidashira. Kandi hamwe nawe natwe tuzoganzanya nawe, kuko ico nico gituma yatuzanye aratugaragaza. Kuri jewe ryari bakora ridasanzwe kubashingira intahe y'ubwami bw'imyaka igihumbi. Ndabazanira kandi Revera Miguel Bermudez kugira ngo abahe imirongo n'amatelefone mwoshobora gusabirako ibitabo bitangwa ku buntu birimwo ibikorane bisa niki, kugira ngo muronke ubumenyi bwinshi bw'umugambi w'Imana wose, kubwo gushigwaho ukwimikwa kw'ubwami bw'Imana kuri uno mubumbe w'isi, aho Kristo azoganza akaganza ibiremwa abantu byose. Nuko rero reka ndabakirire ubundi bushasha Revera Miguel Bermudez kugira ngo abahe mwebwe bagenzi abakurikiranira ku radio no kumbonesha kure amatelefone hamwe n'imirongo mwe mwoshobora guhamagarako, ndetse abahe n'imirongo mushobora gukurikirana kugira ngo mushobore kubona no kumva ibikorane bisa niki biriko biracishwa ko mu mareresi mu mavideo. Nuko bityo mushobora kugenda muraronka ubumenyi bw'ibi bintu byose. Bino bintu vyerekanywe ko bizoba muri iki gihe twebwe turiko turabamwo. Nuko rero hamwe namwe ubundi busha Revera Miguel Bermudez. Ese Imana yobahezagira kandi ijoro ryiza.